Reka tubaramutse cyane bakunze ibihago cya West TV hamuherereye hose nibaze ko mumeze neza. Reka nongenda baha ikaze aha ni kuri ikiyago cya West TV. No musi tuzakuganira kubijanye n'umuhora wa Hormones na cyane cyane ibindi bintu bigenda biravugwa. Ndi kumwe n'uwo musanzwe mumenyereye, ndi kumwe na Joe Dase, reka ndaguha ikaze Joe Dase. Murakoze cyane kudikaze kuri ikiyago cya West TV. Dushimira ntose akadukurikirana twongera tubasaba kugira partage kuri bino biganiro byacu ko nibiganiro bikomeye cyane biyaga kujana na politique hirya no hino y'amazi cyane ngaha mu biyaga binini aha muri Afrika hose tubazaniye inkuru za update. Gira subscribe rero tarabigira. Urakoze cyane bwana na Hailon. Okay, tutatevye reka tugire ko muri Pakistan harayuka kuba ibiganiro mbega ivyo biganiro byo byashitse kuki hoba harabayeho ikintu cyo gihambaye cyo cyarabaye mu byo biganiro ego ibiganiro byabereye muri Pakistan neza mu mugwa mukuru wa Islamabad haba yazwe ibintu bikomeye nkuko twabamenyesheje hahereye ko muri Pakistan ubwo twamenye ko Pakistan yakiriye Leta Zunze Amerika ndetse na Iran cyane G20 yaserukiye Leta Zunze Amerika ndetse n'umukuru w'inamashinga amateka muri Iran yaserukiye igihugu ca Iran ariko byose byatanguye bari mu mashambre yatandukanye mu byimba bitandukanye aho Pakistan yagize uko bishoboye kose ibashira hamwe ibiganiro byagenze neza cyane ariko nta nyishu byatorewe nkuko tubibona hose nkuko twanayibashikirije inyishu yabaye swata no deal niko byagenze nuko bwana ni kuvuga ngo nta gishasha cavuyemwo kuko twarabonye ko muri ibyo Leta Zunze Amerika yavuga ntabwo Iran yavyemera kandi ibyo Iran yasaba ntabwo Leta Zunze Amerika kuko twabonye ko muri Iran basabye ko Iran yorihwa ibintu byose byononekaye muri byarashwe na Leta Zunze Amerika na Israel. Okay, hariho kutumvikana kandi hagati ya Netanyahu hamwe na Trump kubijanye n'ibisasu byatewe bevyo nabyo tuvuga bivuga ko ego ukutumvikana hagati ya Donald Trump na Netanyahu atwara umushikiranganje wa mbere wo muri Israel harimo kutumvikana kudasanzwe aho twovuga ncacane bikomeye muri byo ncacane tuvuga ibintu bibiri vyerekana ko harimo kutumvikana. Trump uko murabizi ubwa mbere yarasavye ko muri Liban hoba uguhuza hagati ya Liban na Israel. Twarabonye ko habayemwo nyuma yaho uyu Netanyahu yarabihakanye. Trump yavuze ati jewe vyukuri utabihagaritsa Netanyahu nta kuntu na kumwe nzosaba kukongera kuguha ibisasu ibigwanisho bya gisirikare ntabwo nzosaba kubiguha ariko Netanyahu yabitaye ku amazi avuga ati bwana Trump tekana musaza wewe nta kuntu na kumwe ivyo ushobora kubivuga kuko kugwana hagati ya Liban na Israel wewe ivyo ntaco bikubwiye ntaco bikuraba. Nyuma yaho twarabonye kandi bwana Trump atwara Leta Zunze Amerika avuga ati dutanga gahengwe gatoyi muri Iran. Nyuma yo gutanga gahengwe Trump yagiye ku marezo sociale avuga ati jewe gutanga gahengwe kwa Leta Zunze Amerika ntaco bifa bisaniye no kurasa muri Liban. Liban nzoguma ndayirasa urumva harimo kudahuza hagati y'abagabo babiri kandi biraboneka cyane mu byo bayaga mu kuvuga ati reka duhagarika ibi oya reka ndabikora muga Trump aca vyihangana kuko ni bamwe kuvuga ngo umwe abafite ibyo yashaka guhagarika ubundi nakaba yes nkuko ushobora kuvuga ati mugenzi ndavise umugenzi ambwiye ikintu ndacumva nta kundi ariko harimo kutumvikana mu mutima hagati yabo kandi biragaragara neza cyane biranaboneka gose cyane gose yego nivuga ngo rero mu ibyo bintu bya Netanyahu na Trump nabonye ngira ngo barashobora mu nyuzi babo tubona bacanyemwo birashobora kuboneka kuko hakomeje haba iko kuntu kutumvikana umva mu gisirikare ateza kuba mu kumvikana atakumvikana guhari dije akubita squatter umwaka bivamo nkuko tubona Trump asa nk'ugomba kwikura muri no by'intambara byo muri Iran avyikure ko abivemwo ariko byose bikanka birashobora kubaho mu nyuma tukazobona Trump ava mu bijanye no kurasa muri Israel muri Iran canke nahandi hose tukiri ngaho nyene twabonye
Perezida w'Ubushinwa aho yagize nayo cecekija kubijanye niyo ntambara ya Iran aho bigaragara mbere yuko avuga yuko musa kugira ngo intambara ihagarare babifisemwo uruhara babifisemwo kuboko ari bo botizeza kuba kugira intambara ihagarare bega vyo perezida w'Ubushinwa byo koba nyene ari gushaka kugira ngo nawe aje mu bako baravugwa cyane canke nawe nyarafise ikintu yo bikorako. Urakoze cyane bwana Rahairoyi nukuri kubisanzwe ibijanye n'intambara yo muri Iran intambara ikomeye cyane intambara kugira ihagarare yo mu bintu by'ubwenge bihambaye ibintu by'ubwenge bikomeye no korosha umutima ariko reka tugaruke cyane kubijanye n'ivyo Xi Jinping yavuze Xi Jinping yavuze ibintu bikomeye aho yavuze ati ibijanye no niraswa ariko riba muri Iran abantu ntiboraswa bunyamaswa twese tubona ati kandi guhagarara kw'intambara kugira bihagarare nuko jewe twebwe nk'Ubushinwa twobishya mu kuboko novuga ngo abona kari ayo bishobora yes rero tumenye ko mu Bushinwa ni igihugu kirenze cyane kubijanye na technology n'ikoranabuhanga aho rero twavuga cyane kubijanye n'ibi by'intambara tugaruke cyane aho Iran bigaragara ko Ubushinwa buyifashe mu mugongo Ubushinwa ntabwo bwerekana bwo ntibiko bukora kubijanye n'ubushobozi bwo gutanga ibigwanisho bo bahubwo bishakira ibijanye no gufasha mu guha imitwe Iran ingene botera boza nabarigwana yes byogenda uko mugize ibi byogenda neza mugibi byokunda Xi Jinping kandi tumenye ko hari ibintu byinshi ari karahomba ega nisi yose irikirahomba si Ubushinwa bwonyene n'ubwo ngo nisi yose aho twabimenya ko mu bijanye na Hormuz ibijanye na Hormuz umuhora wa Hormuz hariko haba ibikomeye cyane aho ibihugu byose iyo biva bikagera biriko bihomba aha twavuga cyane muri Afrika ibitoro ni ngorane kuko ntabwo bato bigisohoka cyangwa nta bitoro bigisohoka niyo mpamvu rero Xi Jinping burya arashigikiye Iran kuko aguma avuga ati twebwe ntitwokwemera ko abanyagihugu bapfa mu nyamaswa kandi tubifisemo twofasha nuvuga hari ikintu Ubushinwa Xi Jinping ariko afasha Iran ariko twe tutabibona numva ko ntiyashotsa abishira ku mugaragaro kandi twafasha igihugu ca Iran ego nuko nabivuga ko bwana Rahari twitegereye yuko mu misi zashobora kuyimpinduka bivuye kuri perezida w'Ubushinwa kumva nawe ya mu majambo yo bigaragara yuko yifitiye confidence yuko ashobora guhindura ikintu Ubushinwa burashobora kuzokora ibintu bikomeye mu gutabara Iran muri no ntambara kandi tumenye ko Ubushinwa n'abanyene bafite ibigwanisho na cyane bikora mu kirere twebwe ama drone hambaye gose Ubushinwa nabwo nyene burateye imbere buri kurundi rwego ariko ntawe bizi ko bazofasha mu bijanye no kugwana n'ibigwanisha canke bazobaha technology uburyo bo kwigwana ko bakava kuko umutwe kugira umutwe wo gukora wo kugwana biratandukanye cyane no kugira umutwe no kugira ibigwanisho ushobora kugira ibigwanisho ariko mu mutwe ari zero umutwe ngo bitera aho wotera hari kandi mumenye ikibazo nasho cyahira Israel ifise ubuhinga bukomeye mu kurasa itangura kurasa basava itangwa kurasa aho ikaca twimva ati mbega Israel imenya makuru gute hariho bamaneko baba bari neza muri Iran canke muri Liban bavuga ati uyu n'uyu musavu n'uyu araha bajya kuri bisasu bakomeye gose bagaca bamuturiza kandi baturitana n'ikibanza barimo cyose baraturitse bivuge ko rero twavuga twamenya na Khamenei kungane bamuturikije yumva ni ibintu bikomeye cyane kuvuga abantu nabahinga umuhinga rero ahingurwa n'ubundi tukiri ngaho nyene muri Arabia Saudite nabo nyene bashikije yuko bikuye ko America ivyo vyo navyo twivuge kwiye ego Arabia Saudite yikuye ko America ati gute twomenya ko umuhora wa Hormuz ego uri hafi ya Arabia Saudite rero Trump murazi ubuherutse tuvuga ati jewe umuhora wa Hormuz renge ndakubitemwe abasirikare imbere n'inyuma yarawugaye ati umuntu yasohoka ncanga yego nawe akavuga Trump Arabia Saudite kavuga ati ntico kundi ico ntitwokubariana nawe ntitwohuza na wewe nivyo kunda rero bimaze kumera uko umuhora wa Hormuz amaze kugara Arabia yavuze ati ya nivyo kunda kandi
bya Hormuz niyo camwe ibitoro niyo camwe ibifungurwa twavuga ibiraya nako ibigori turavuga ibitoro byose bica muri Hormuz no kuvuga hacaba ngo umukene hari haci ibintu byinshi tuvuga yuko na Arabia yarifisemo ibintu bicamwe byayo niyo mpamvu nubwo twabona yuko umenga Arabia shiriko na Amerika muri aka kanya isa niriko ishaka kubona ikwereka yuko Amerika ikirakora itabishigikiye muri mwanya yego ntibishigikiye kandi twavuga ko no muri Abu Dhabi muri Emirates Arabie mu barabo mu bihugu by'abarabu vyiyuze ni kuvuga harimo naho nyene hari umwami prince waho yavuze ati eka nticokunda prince wa Abu Dhabi yavuze ati nticokunda urabona hacaba ikena kandi na Trump ibi bintu arabibona ko arakamara mazi ariko arakora hacaba ikena mu bihugu byose cyane by'abarabu no muri Afrika kuko abarabu no bafurunise ibitoro muri Afrika tumenya aho yego hari ubwato butatu bwaciye mu mujya muhora wa Hormuz yego mu gihe tuzi yuko atabwato bikirenganaho bega ubwo nivyo ba Amerika ntivyo ba yuguruye byabasoda yabakuyeho gakemerwa bwato bukarengana cyangwa ho bahari kandi ikindi kintu cyo bacinyegeje mu bwato yego nkuko byatangajwe nimbonesha kure France 24 ni television mpuzamahanga ni kuvuga basiguye ati hari amata 3 yaciyeyo nyuma kandi turazi ko Trump yavuze ati aha muri Hormuz nubwo Iran ifise ibisasu yatezeyo nta buryo na bumwe azoca ubwato kandi uherutse nabazaniye mu kiganiro nababwiye ibijyanye no kumwe Trump ariko ategura nyuma haheze burya munsi haba ibiganiro muri Pakistan muri Islamabad Trump yavuze ati jewe ndarungitse ibigwanisho ubu bitumbereye neza muri Yerusalem muri Israel tibizoja gucungera muhora wa Hormuz rero ubu yarabishizeyo acavuga ati rero uko biriyo nta bwato namwe buzoca ariko bamuciye mu jyaho byo byose byerekana ko Trump ashobora kuba ariko arazungurukwa n'ibi bihugu biri ushaka mbere ibyo byavuga ari amajambo usanga ntanabikora ugasanga ntibijaye ibyo bintu yes biriyo ahubwo baramuzunguruka ntawe bizi ncanje nika ndabwiye hatangajwe ubwato bwa mbere bwitwa Christina bwaciye hafi y'izinga bitwa Lahag naho nani hafi ya Oman aho rero ubwo bwato bwaciye kandi bwaciye atankomanzi Masai gitondo cakaye cinyombe ata muntu abubwiye ati atakina kimwe kigiko cyo kubagarika ubundi bwato naho bwahaciye n'ubwato bwa Epic ubwo bwato naho bwaciye ngo isazi 2 n'iminota 36 ubwo bwato rero buhaciye bwaciye aho bita muri Gulf Oman naho nyene ni hafi ya Larag iyo zinga Larag ubwato nabwo bwa gatatu ngo bwaciyemo petrole y'abashinwa nene ntimwumva ko bushinwa buriko burakora ico bita technology kugira ngo ino ntambara hagati ya Iran na Leta Zunze Amerika ihagarare ivyo byose byerekana bwahunde rero bimwe yavuga president w'ubushinwa ashobora kuba ari ibyo ashobora kubikorerako ashobora arafise ubushobozi bwo guhagarika iyo ntambara kuko urumva n'ubwato bwiwiwe bwashoboye guca aho hantu kandi tuzi yuko aho hantu harugaye rero urumva ni ibintu bikomeye cyane ariko nyuma yaho twabonye kuri X ya Donald Trump avuga ati ubwo bwato bwose mwabonye bwaciye bwahagarikijwe nta na bumwe bwashoboye kurenga ariko twabonye ko bwavuye hejuru burururuka buca muri Oman epfo burashika ariko Trump yaciye abajijisha ati ngo bwafashwe ngo bwahagarikijwe nande aho rero hari amakenga menshi kandi bigaragara yuko ubwato umukamba hamwe bugaragara ko bwarenganye bagiye ariko Trump we yaciye aje kwanira yuko ati ngo bwaciye bufatwa byose ni mitwe bariko barakora kugira ngo ni tugume turi mu kijiji batujijisha reka rero je nibaza ko ibijanye n'ino ntambara si intambara izoguma iri mu bisasu nkuko papa yabivuze intambara bisaba ko Leta Zunze za Amerika Israel na Iran baje kumeza ibiganiro kugira intambara ihagarare hagira ubuhebera ubundi kuko Iran gumivuga ngo twebwe ngo turifise ariko bariko bararasa abantu nubwo bari mu gihe c'agahengwe turabona Liban nanye ni hafi ya yego shikira rasa abantu rero je nibaza ko ino ntambara hoba ibiganiro boja hamwe bakaganira
kujanye n'intambara hama amahoro akagaruka kugira abanyagihugu bazira binzira karengane bariko basiga ubuzima bareke kwasiga ubuzima bazira ubusa n'abantu bose basanzwe bafise ibyo ukoresha bicanga bica mu muhora wa Hormuz kugira ngo bashobore kubaho uyu muhora wa Hormuz urakomeye umuhora wa Hormuz ucamwo ibitoro byinshi cyane kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turamaze kubona ko bari muri crise y'ibitoro ibitoro biriko birabura aha mu Rwanda ibitoro bariko bahiga ngo gitoro pass niko navyumvise na Tanzania ni bibazo urumva ko ari ibintu bikomeye cyane ego reka dugushime cyane Jodase murakoze cyane bana hayera we reka twonge dushimire nawe mwese mwakoma dukurikana abakunzi b'ikiyago cya West TV ngo tubabwire aho muri yose mubande mugira amahoro wanyu murakoze cyane twibutsa kandi ko muri ikiyago cya West TV dufise group ya WhatsApp tukaye dushiramwe ibiganiro turashobora kongera kubashira nko muri nka link muri commentaire kugira ngo abashaka kwijamwe bashobore kwijamwe ndibaza cyane naco bitwaye ego reka rero ngo tubashimire tubabwire ngo ciao ciao